hisunzwe ingaruka mbi zituruka ku biza n'isibe. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ribicishije mu nama ya bose yo kuwa 21 Kigarama umwaka wa 2009 ryarafashe ingingo 64 agakwego majana abiri yo guhimbaza uko umwaka utashe umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza n'isibe kw'igenekerezo rya 13 Gitugutu. Guhimbaza uwo munsi mukuru mpuzamakungu n'akaryo keza ko kurimbura ibyaranguwe mu ntumbero yo kugabanya impfu n'ibindi byononekara tudasize inyuma ibidukikije biturutse kubiza n'isibe. Vyongeye ni nawo mwanya wo guhimiriza abenegihugu kwisuganya no kongerereza inkomezi mu guhangana n'ibiza n'isibe. Uyu mwaka w'ibihumbi 2021 duhimbaza uwo munsi mpuzamakungu twisunze ihangiro rya 6 ry'indinganizo ya Sendai ishimikiye ku gushigikirana ku rugero mpuzamakungu mu ntumbero yo gufasha cane ibihugu biri mu nzira y'amajambere mu guhangana n'ibiza n'isibe. Kukaba nkako hatabaye ugushigikirana nivyo koroha ko hotezwa imbere ukwigwanako kw'abenegihugu iyo bashikiwe n'ibiza n'isibe biturutse kwihindagurika ry'ibihe. Barundikazi, igihugu c'u Burundi cifadikanije n'ayandi makungu mu guhimbaza uyu munsi mukuru ku civugo c'uyu mwaka kivuga kiti twese hamwe twubake isi itekanye mu guhangana n'ibiza n'isibe. Ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe gukinga ibiza n'isibe rihuriranye mu gihugu cacu no kwibuka imyaka 60 irangiye incungu yo kwikukira ku Burundi umuganwa atari umugani Rudoviko Rwagasore agandaguwe. Nico gituma leta y'u Burundi yashimye kungururiza iryo sango kw'igenekerezo rya 18 Gitugutu uyu mwaka. Ibirori bikaba bizobera mu ntara ya Kirundo. Twahisemwo kuwuhimbariza muri iyo ntara dufatiye ku kiza c'uruzuba rukunda kuhibonekeza n'ingaruka mbi zaco ku miryango harimwo ugukena kw'ibifungurwa n'abenegihugu bata izabo. Ifadikanije n'inshuti n'abagenzi, leta y'u Burundi yararanguye imigambi itari mike mu ntumbero yo kugabanya ingaruka mbi z'ico kiza mu miryango no kubidukikije. Barundikazi, inshuti z'Uburundi, ubutabazi bwa mbere no kuramira abahuye n'ibiza n'isibe vyarakozwe kandi bikibandanya. Tukaba tubikesha ugufashanya ku Burundi n'amakungu. Muri ivyo bikorwa twovuga ibikuru bikurikira. Ubwa mbere, imiryango 134 yatewe n'umwuzurira ku mutumba Gashi na Gitaza mu ntara ya Rumonge yarimuriwe ku mutumba wa Mayengo muri komine n'intara ya Rumonge. Ubwa kabiri, umuturama wo kuramira abahuye n'isenyuka ry'umusozi yashitse mu mwaka wa 2019 Nyempundu muri komine ya Mugina mu ntara ya Cibitoki aho inzu 250 zubatswe ku mutumba Gisheke hamwe n'ishuri shingiro rigiye kubakwa aho nyene mu minsi iri imbere. Tutibagiye ikiraro co kuruzi Nyatubindi camaze gusanurwa. Ubwa gatatu, imiryango yasinzikajwe n'imyuzurira yo muri zone Gatumba biturutse kw'isesa ry'uruzi Rusizi yararonkejwe uburyo bwo kwirihira uburaro
ahandi mu kiringo c'amezi 3 mu gihe bene amazu yahitanywe n'uwo mwuzurira bakaba batagishoboye gusubirayo bagiye kwimurirwa ahandi. Barundikazi, leta y'u Burundi iboneyeho akaryo ko gushimira inshuti n'abagenzi bitanga batiziganya mu kugarukira kubasinzikajwe n'ibiza n'isibe, ikongera ikanabahamagarira kubandanya bunganira urwego rw'igihugu rujejwe gukinga ibiza n'isibe no gutabara abo vyashikiye, tudasize inyuma gufasha bimwe biboneka mu guhangana na cakiza ruhonyanganda coronavirus kigisibije kw'isi yose. Mu kurangiza, leta y'u Burundi isubiye kwiyemeza ko itazodohoka mu gushira mu ngiro indinganizo ya Sendayi mu gukinga no guhangana n'ibiza n'isibe. Ni ahangame Uburundi butekanye, ni ahangame gufashanya n'amakungu. Murakoze.